ashoboye kwivugira ibyo ashaka mugabo ikintu Rwasa yerekanye neza nuko yerekanye ko akoreshwa atari wakora si wakora arakoreshwa ahubwo twe dusaba yuko leta canke abatware buno munsi bo kwiyakira ubwo babafise bwo guhiganwa bakabukora mu mitima yabo hanyuma bakemera tukaja ku rubuga twese hakabihiganwa bigaragara umutsindwa agatsindwa umutsinzi agatsindwa. Agathon Rwasa ubwiwe yivugiye ko abasendede FDD bagomba kureka ivy'ubwoba ahubwo bakemera guhiganwa nawe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba kugira ngo abenegihugu bwabo ari bo bazokwitiramwo ugomba kubatwara kuva mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane iba biriko biravugwa ijyanye no mu gisata ca politike gusa ahanini n'ubundi tukaza kugaruka ku nkuru iri kiravugisha benshi muri kano kanya ikaba ari inkuru igaruka ku rubanza rwo muri Senate nahinyuzwe rwagomba kuba uno munsi ruhuza Agathon Rwasa ndetse n'abahawe umugambwe CNL bamwe bavuga ko bawuhawe n'indongozi nkuru z'umugambwe FDD nk'umunyamabanga mukuru wa Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi batandukanye gushika naho babemerera amahera kugira ngo ariko bateze akajagari muri uwo mugambwe benshi bavuga ko n'ubundi wegukira Honorable Agathon Rwasa. Iberutse rero gushikira Agathon Rwasa nabo arongoye muri CNL ivyamushikiye n'umugambi wari umaze igihe utegurwa n'ubutegetsi bwa FDD. Amasoko yacu akemeza ko hari abanyepolitike benshi bari bamaze amezi babizi ko Agathon Rwasa ategerezwa kwakwa umugambwe CNL. Bamwe icabatangaje ngo ni impamvu umugambi wanyarukijwe mu mwaka uza w'ibihumbi 2025 murantunge mwaka w'ibihumbi 2024 kurusha uko vyari biteguye imbere kuko umugambi wa mbere ngo baba bavuga ko ari ukurindira ikiringo Agathon Rwasa kikarangira maze CNL igasigara atamurongozi ifise. Uwa mbere akoze ikoraniro akaca yemerwa na leta. Amasoko yacu akemeza ko ivyakozwe vyari vyategetswe na President Ndayishimiye kubera ubwoba. Ni mu gihe amasoko yacu menshi yemeza kandi ko hari imigambwe yindi yari bangamiye kubera yikekwa ko yari guhava yakira Agathon Rwasa mu matora yimirije kugira ngo azoeganwe na Evariste Ndayishimiye amatora y'umukuru w'igihugu. Ayo masoko kandi akemeza ko ingingo zerekeye Agathon Rwasa zigiye kubandanya zongerezwa kugira bamubuze isanganirizo muri politike y'igihugu c'u Burundi. Nkuko twagiye turabigaruka ko ndetse n'abandi benshi babivuze hari ubwoba bwa Evariste Ndayishimiye. Amasoko menshi akemeza ko President Ndayishimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko hamwe yohirahira agasubira guhiganwa na Agathon Rwasa mu kibanza c'umukuru w'igihugu atokwatsa na gatoye. Iyo raporo y'iperereza yoba yareretse President Ndayishimiye imyidogo iri mu Barundi imwereka ko umugambwe wiwe usigaye urimo utugwi twinshi tubabaye. Abayoboke ba Nkurunziza abo kwa Bunyoni n'incabwenge ataho zihagaze ziriko ariko zitereko ingene Ndayishimiye ariko aratwara. Kuri abo bose rero akiyongera ko abanywanyi b'imigambwe n'amashiramwe bitacemerewe gukora ku butaka bw'u Burundi. Imiryango y'abahunze, imiryango y'ababuza babo kubera ubutegetsi, indiri z'abarundi zugarijwe n'ubukene be n'umwiheburo kuko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngataco bugishoboye gukiza mu magogwa y'abarundi. Iyo raporo yoba yararangije kandi ivuga ko naho ubutegetsi bwogerageza kwiba amajwi nk'uko bwahora bubikora bworengerwa ku buryo Agathon Rwasa yotegerezwa gutsinda. Ivyo nivyo rero vyo vyarateye ubwoba President Ndayishimiye kugeza ngo aho catanga itegeko ryo kwihutisha umugambi wo kwaka CNL Agathon Rwasa. President Ndayishimiye ngo yoba ari nawe kandi yatanze itegeko ko Nestor Girukishaka ari bategerezwa kurongora CNL. Ingingo yo bitaranezereje abari baherutse gukura Agathon Rwasa. Nestor Girukishaka kuko ngasanzwe avuka hafi ya hava Varisito Ndayishimiye. Nimuge kandi President Ndayishimiye afise ubundi bwoba ko mu mwaka w'ibihumbi 2027 ho hava vuka urunani rw'abanyepolitike rukakira Agathon Rwasa n'abanywanyi biwe.
ahandi naho Ndayishimiye atinya ko hari umugambwe wahava wemera kwakira Agathon n'abanywanyi biwe. Umwe mu migambwe icunzwe cyane ni Sahwanya Frodebu, aho ubutegetsi bukaba butewe amakenga n'imigenderanire bukeka ko iri hagati ya Agathon na Alphonse Ngendakumana, cyane cyane nyuma y'ikete ryandikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere risaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwundi mugambwe wavuzwe ko wari ucunzwe ijisho n'iperereza ni Codebu, wahoze witwa Frodebu nyakuriraga iryandadaye. Amasoko yacu rero akavuga ko abakuru b'iyo migambwe baba baramaze kuronka agasopo ko batoherahira ngo bakorane na Agathon ndetse n'abanywanyi biwe nk'uko amakuru adushikira abivuga. Amasoko yacu kandi akavuga ko intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko rigenga amatora code electorale. Muri iryo tegeko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ngo bugasoshimangira ingingo zibuza Agathon kwitoza nk'uwigenga, aho bisanzwe bivuzwe ko witoza nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka 2 avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijanye n'amatora y'abashinga amateka uwigenga ngo vyaragaragaye ko itegeko ryashizwe habona bikavuga ko uwigenga atorwa ari uko akwije ibice 40% vy'amajwi yaho yitoreje. Amasoko yacu akavuga ko hari izindi ngingo zagiye zirongerwamwo zivuga ko witoje ku izina ry'umugambwe mushasha ategerezwa kuba amaze imyaka 2 yaravuye mu burongozi bw'undi mugambwe. Ivyo byose bigakogwa kugira ngo Agathon ntaronke uwundi mugambwe umutanga nk'umukandida. Hoba kandi hariko hariyumvirwa n'ingingo zijanye no kumubuza kuja mu runani rwovuka mu matora. Benshi mu basesanguzi mu vya politike sobanukiwe neza ibijanye na demokrasi bakavuga ko ibi bintu intwaro ya Ndayishimiye kirakora ku mugambwe CNL na Agathon bitandukanye rwose n'ingendo ya demokrasi kandi binafise intumbero yo guheraheza demokrasi yubakiye ku migambwe myinshi mu Burundi. Abakurikirana ibiba mu Burundi, abanyepolitike n'abafasha Burundi ngo ntibakwiye guhora. Hari abarundi bashobora kwibaza ko bitaberekeye ngariko inyuma ya CNL hazokurikira ikintu cyose gisige mu Burundi kitavuga ivyo Ndayishimiye ashaka, harimwo Parsemu, ikinyamakuru iwacu n'utundi dusigarira twa demokrasi y'u Burundi. Ngico benshi mu bategetsi ba CNDD FDD kandi bihenda ko cyane muri iyo ngendo igayitse nuko ivyo irikirakora bizoruhira gufatanya urunani rukomeye rw'abarundi bose bababaye. Bigoye kumenya umwanya ngo bizofatira ikimera n'imperuka iyo ngendo mbi izosenyura, bibaza ko ryogura duhuri izosubira kwiganza mu Burundi bihe vyose nk'uko abasesanguzi mu vya politike babivuga. Ibi rero vyo muri CNL bikaba bije kandi mu gihe n'ubundi leta y'u Burundi iriko irabona vyinshi bitandukanye cyane mu biriko biravugwa mu gisata mpuzamakungu, aho ishira hamwe mpuzamakungu ONU murantunge ntago ari ishira hamwe mpuzamakungu ONU, ahubwo ni ibiriko biravugwa ko banki y'isi cyangwa se banki mondiale yoba yaranse amanyanga yariko yibonekeza mu itangwa ry'isoko mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Iyo dosiye nayo reka tuyice irya nino. Bamwe bati ese tuvyita ingaruka ziza idasanzwe, impact positive kuko kaherutse gushikirizwa n'ishira hamwe Kingdom Freedom, aho ryaheruka kwerekana ukuntu societe Mediabox yari ikora ibishoboka kugira ngo ihabwe isoko habanje kwigizwa inyuma societe yo mu gihugu ca Tunisia yari yatsindiye isoko bwa mbere. Ibanki y'isi yose rero yarayansa amanyanga yariko yibonekeza mu itanga ry'isoko mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Mutimbega no kubera ikirero umushikiranganje w'ikigega ca leta yakoze ibishoboka byose kugira Mediabox abariyo icihabwa isoko ubwa kabiri. Ubu azovyifatamo gute ko ibanki y'isi yose yarayivyanse? Mbega ni cyayi kintu uwo mushikiranganje ariko akorana n'uburongoye Mediabox baba bashaka kunyegeza iki? Ivyo bibazo birahambaye muri no nkuru ibandanya mu rukurikirane rw'amatoza twaheruka gushira ahabona. Tubaze tubibutse ko twigeze gushira ahabona amanyanga yariko akorwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kubijanye n'isoko y'ubuhinga bwa none bwitwa CGFP. Twarerekanye iyo soko ihagaze amamiliyoni menshi y'amadolari yatanzwe nk'imfashanyo na Banki Mondiale biciye mu mugambi PAFEN. Mu vyo abantu benshi biyamirije berekanye ukuntu urongoye Mediabox Donatien Ndayishimiye yakoze amanyanga yose ashoboka kugira abari we aronka iyo soko. Umwanya wa mbere je vyamuteye kuba amazi isoko icitsindira societe Siga yo muri Tunisia, ariko nayo nta mahirwe yagize yo guhabwa iyo soko kuko Donatien yafatanije na Bienveni aserukira PAFEN mu Burundi baciye bakora ibishoboka bavuga ko isoko igiye gusubirwamwo kugira bikunde bayegurire Mediabox. Kuva rero ayo manyanga amenyekanye ishiramwe ryaciye risemerera.
berekana ko ivyo bitabo kandi bizogira ingaruka mbi kuri iyo mfashanyo. Akamo karumviye kuko amatohoza agishirwa hanze haciye hahindurwa umugwi wari gutunganya ivyo soko ya kabiri, eka ntivyagarukiye aho kuko n'ikiringo cyari gitegekanijwe caciye cyongerwa ko indwi zibiri. Uno munsi rero dushikiriza amanyanga yakozwe muri no ntunganyo y'isoko ya kabiri, ari navyo Banki Mondiale yaraye yanse irabibatera. Muti none mbega none tuvuge ko vyabatekurukanye canke umukenyuro wanse? Reka tuvuge ko ari intenderi yaraye ishesha umuti. Twamaze kuvuga ko kuva dushize hanze amatoza haciye impinduka idasanzwe, ikiringo cyari cyategekanijwe kwigenekerezo ya 5 Rusama uyu mwaka cyaciye cyongerwa ko gishirwa kwigenekerezo ya 19 Rusama uyu mwaka. Akwari kugira abaha amahirwe ayandi masosiyete mvamakungu ashobore kuza guhiganirwa iyo soko, kuko ubwa mbere harerekanywe ko bariko babinyarutsa kugira Media Box ironke iyo soko vyoroshe ata abandi benshi bahiganwe, kuko hari hahiganwe sosiyete zitatu gusa. Hamaze kugirwa ko rero ico kiringo haciye hazandi masosiyete mvamakungu yose acaba 10. Aho twovuga nkari Nipico yo mu Bufaransa, Free Balance Inc yo muri Canada, SNDI yo muri Cote d'Ivoire, Craft Silicon Limited yo muri Kenya, Technobrain Global, FZLC yo muri Emirats Arabes Unis, Siga yo muri Tunisia, Contel yo muri Tunisia, Perifodev yo muri Burkina Faso be na Société d'Informatique de Management et la Communication mu Burundi be na Media Box. Aha twamenyesha ko Media Box yaciye Kenyura yifatanya n'indi societe SNDI yo muri Cote d'Ivoire batangiramwe dosiye kugira Media Box ntigombe igaragara yonyine, ariko hagumye hasiruka donation nk'urongoye Media Box. Amanyanga rero niho yaciye atangura. Muti gute? Bose bamaze gutanga ibisabwa kugenekerezo ya 19 Rusama y'umwaka wa 2026 harugura amabahasha, ariko haciye haguma hahindagurwa imigwi yarejejwe ico gikorwa. Harahinduye imigwi ishika 3. Abo bose urongoye Media Box yagoma kora ibishoboka byose kugira ngo abe we ahabwa iyo soko. Ivyo akabifashwamo n'umushikiranganje Dr. Arendi Kumana nkuko tuza kubishika ko muri aya makuru. Muti rero vyagenze gute? Kubera ko umushikiranganje kiga ca leta yagumye asaba ko bemeza amasoko yaranze iyo soko, ni gikashaka gushika ko n'urongoye Media Box ese nizahe nyungu abifisemo nkuko benshi mu bikurikirana hafi bavyibaza. Ni mu gihe hamaze kwerekanwa ko kugenekerezo rya 19 Rusama uyu mwaka wa 2026 ariho habiyugururwa ry'amabasha kubahiganwe. Haci rero haba intambwe ya mbere y'ivyo bita analyse mu buhinga. Muri no ntambwe ya mbere bisigura ko uronka amanota menshi abari bafise amahirwe yo guca ahabwa isoko burundu. Muri yo analyse ayane masosiyete yarakuyemwe kuko hari ivyo basanze dakwiza. Hacasigara Media Box na societe Siga naho fadikanije. Icagumye kigaragara nuko ya societe Siga ari yagumiza imbere nkuko vyemezwe n'amasosiyete yacu n'amasoko yacu muri iyo migwi. Aho rero niho havuye ko umushikiranganje Dr. Arendi Kumana na Donatien Ndayishimiye baca baguma bagerageza guhindagura iyo migwi. Hamaze rero guhindagurwa amakomisiyo atandukanye, komisiyo ya nyuma yaje itavyorosha. Yo twovuga ko yaje yateguye ukuntu yirukana canke ikoramwe societe yo muri Tunisia. Muti babikoze gute? Kugenekerezo rya 26 Rusama y'umwaka wa 2026 iyo komisiyo yaciye itegeka isosiyete Siga kuzana ibintu vy'amananiza bitigeze binabo mu bijanye n'amasoko. Aba itegetse kuzana impapuro originali z'amasoko ashika 10 ajanye n'ivyo bakoze ahandi hantu naho babiranguriye, baca bayiha amasaha atarenga 72. Iyo societe yarerekanye ko ivyo bayitumye kopi zavyo ziri muri dosiye batanze mu gusaba isoko, ko rero bidashoboka ko bazana impapuro originale muri uwo mwanya kuko naho baba babikoze batanga amakopi yavyo. Societe kandi yarabasiguriye ko idatahura ukuntu basabwa kuzana izo mpapuro originale bitari muri DAO mu gihe kandi ivyo basanzwe barangura bigaragara neza ku mbuga hwaniro canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Aha rero ya komisiyo yacibandanye integuro yayo. Acifata Media Box yegurira amanota arenga 80% ya societe Siga nayo bayiha amanota ari munsi ya 20%. Aho tuvuge ko bari bajeje gukanyura kandi bari bizeye ko bashitse ku nsinzi yo kwegurira isoko Media Box. Ntivyatevye wa mugwi waciye ukora icegeranyo cihuta cerekana ko intambwe ya mbere muri iyo soko yaranguwe neza kandi ko Media Box ariyo ifise amanota menshi bisigura ko ari yigiye kugira amahirwe nka yose yo kuronswa iyo soko.
ariko bikiraho amakuru dufise yemeza neza ko muri Pafeni hagumye imari zidasanzwe ntibabihuriza ko kuko nka bose bagumye berekana ko ivyo bikozwe ari amakosa adasanzwe kuko ivyo batumye societe yo muri Tunisia kugira bayirukane mu kuyiha amanota make bitabaho haba no muri dawe iyo soko. Niho rero umushikiranganje Dr Alain Ndikumana aciye asaba Bienveni Irakoze coordinateur wa Pafeni kunyarutsa gukoresha cegeranyo bagitere ku mukono kugira bakinyarukane muri Banque Mondiale babone kuvyemeza. Ntivyatevye mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka umwe Bienveni Irakoze yarahejeje ca cegeranyo baca barakinyarukana muri Banque Mondiale. Muranonge ni ukwezi kwindwi. Aho rero twavuga ko intenderi yasheshe umuti. Banque Mondiale yarabiravye kumbura iribonera neza amakosa menshi yakozwe. Ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 10 ku kwezi kwindwi niho yaca ivyanka irabibatera ibabwira ko boja kwitondera neza ivyo soko kuko biguma bigaragaramwo amakosa adasanzwe. Mu kirundi ca kera twavuga ko ababiteguye basa n'umupfuma apfanwe n'umuntu. Uno munsi nahuze ukuntu Dr Alain Ndikumana Donatien Ndayishimiye na Bienveni Irakoze bifashe, ariko nkuko amakuru abandanya bivuga ibintu ntivyagarukiye ngaho. Ngo biragoye kwitera amashugwe, ariko mwishira hamwe ndetse n'abagerageje gutanga amakuru barashima cyane ivyabaye. Kuva rero amatohoza ashizwe ahabona baciye barikanura batangura kubikurikirana hafi nkuko vyemezwa n'amasoko yacu. Kwana rero baraye bateye ivyatsi yo manyanga ni ibintu benshi bishimiye kuko bari bagumye basemera ko amwe atoco yo kugwanga yo manyanga yategwa hagarike bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi ku gihugu cy'u Burundi kubijanye n'iyo soko. Ubona ko niyo societe Media Box iguma ishaka kwigarurira iyo soko atabushobozi nabuke canke uburambi ifise bwo gutunganya iyo logiciel kuko iheruka no kurungika vuba abafundi bayo hanze igihugu kugira bige ivyo logiciel. Ikigaragara hano nuko ngo umushikiranganje w'ikiga ca leta Dr Alain Ndikumana afise inyungu zidasanzwe ariko ararondera muri no soko. Nkuko hari benshi bari bamwizeye ngo batanguye kubona ko nawe yaje muri babagabo babishakira gucira inda zabo. Umushikiranganje ngo baramusomesheje kugwagwa canke n'ikindi kintu bariko bakora n'uburongoye Media Box mu bushikiranganje. Reka inyishu z'ivyo bibazo vyose tuzozigaruke ko matoza yacu azokurikira, ariko ico bikoze birateye isoni kubona umushikiranganje muzima hagarariye ubutunzi bw'igihugu yubaka gushigikira no manyanga akongera kandi akubaka gukora n'userukira Pafeni ngo barungika ivyo bintu muri Banque Mondiale mu gihe babona neza ko ivyo bakoze bitabaho na gatoya mu bijanye n'amasoko. Nkuko benshi bagiye barabishikiriza rero bahereye ku ngaruka mbi ya mbere iri kiribonekeza uno munsi igihugu gisa n'ikiri mu mwiza mu bijanye no gukurikirana amafaranga ritukoresha mu ntunganya nshansha kuko ivyo bita reforme vyatanguye bataritunganya neza ngo hashigweho iyo logiciel. Bigasigura ko rero kubona iyo mfashanyo yari yabonetse yari amahirwe adasanzwe ku Burundi yo gucinyarutsa kugira bishigwe mu ngiro. Logiciel itangure gukora ubona ko intara nshasha zatanguye gukora, ariko wa wundi ngo hari igisigo cama gitera imigambi yose y'iterambere mu Burundi. Abejejwe ngo nibo bariko babishiramwo amanyanga nkuko benshi babivuga. Kubona rero naho Media Box atabushobozi ifise bwo gutunganya neza iyo logiciel, ariko hagaca abandanya gukorwa ayo manyanga yose gushika aho Banque Mondiale ivyanka ngo bashobora kuvyara ibintu bibiri bikuru. Ayo mafaranga ashobora kubimfa gusa akaba nkayanyujwe kuko ashobora gusohoka, ariko iyo logiciel nikorwa nkuko vyitezwe. Ikigira kabiri bishobora kurangira iyo logiciel idakozwe burundu kuko Banque Mondiale ishobora gufata ingingo yo gusubiza inyuma y'amafaranga bivanye nuko ikiringo umugambi wagenewe kizoba carangiye kuko bitegekanijwe ko uwo mugambi urangira ku igenekerezo ya 27 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2028. Bigumye biteba canke bijamwe amanyanga rico kiringo kizogera atakirakorwa. Ingaruka mbi nyamukuru mu gihe bitokunda ko logiciel ibaho umugambi wa leta wo gushikana budget y'igihugu mu ntara buryo bwa none ntuzobugikunze hazocakorwa ivyo benshi bita kwiyaranja, ari navyo bibandanya gushira mu kaga ubutunzi bw'igihugu. Ara niho hagarukiye no nkuru ijanye n'ukuntu Banque Mondiale yaraye ivyanse vyose. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Mpuza TV Imana iba hezagire bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.